Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mbibutse ko imboneshakure yacu yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane ku gateka k'azina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu makungu, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabaha ido n'ido. Hari amakuru menshi atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi tugira ngo tubashikirize, ariko tugiye kwibanda cane cane ku makuru arabana n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arenguiyome Bunyoni, aho hari ibintu bingahe bihambaye General Evariste Ndayishimiye ariko aramusaba kugira ngo abashe kumurekura kugira ngo ntagume mu munyururu, ariko abirabira hafi bakabona ko ibyo Evariste Ndayishimiye ariko arasaba General Arenguiyome Bunyoni ari ukumuhenda n'ubundi atamurekura, ari kugira ngo abone ibyagiriji by'ukuri agumya kumushinja kugira ngo azagume mu munyororo nk'uko yabiteguye, kuko abanyagihugu batari bake ndetse n'abanyepolitike babirabira hafi babona ko General Arenguiyome Bunyoni adashobora gufungurwa mbere y'amatora yimirijwe imbere, kuko arashobora gutera akajagari bigatuma General Evariste Ndayishimiye atsindwa amatora. Nubwo bimeze gutyo ariko wamukingiye kugira ngo General Arenguiyome Bunyoni ntabashe kumutembagaza ku butegetsi General Prime Niyongabo, nawe umubano wiwe na General Evariste Ndayishimiye wabaye mubi cane muri no minsi ku buryo butangaje. General Evariste Ndayishimiye afatiye ingingo yo kongeza abasoda n'abapolisi agashahara, ariko akabongeza amafaranga n'ubundi bahoraga bibwa na General Prime Niyongabo. Ubu ngubu nawe biriko biravugwa ko ashobora gupfungwa. Amakuru menshi naho ariko aragaragaza ko General Prime Niyongabo ashobora no gupfungwa, kuko amakuru menshi arerekana ko Evariste Ndayishimiye ata ahantu na hamwe afise ho kumwerekeza uretse kumwerekeza mu ibohero. Hari n'andi makuru menshi atandukanye yerekana ko n'ubundi Evariste Ndayishimiye adakunzwe na gatoya n'ibihangange ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murabizi ko anamaze iminsi afitanye imigenderanire mibi n'umukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, ndetse n'abagwizatunga batandukanye yahinduriye amafaranga yabo ibipapuro, cane cane abafise ipeti rya generali ngaha mu gihugu c'u Burundi barabangamiwe cane na Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko aberabira hafi bakabona ko ibyo Evariste Ndayishimiye ariko arakora atari kubikora ku neza y'igihugu, ahubwo ari ukugira ngo ibintu byose byatwarwaga n'ibihangange ndetse n'abajenerali bakomakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi byose abikusanye amaze aba ari we azabijyana, kuko abona ko aribyo bishobora kumufasha kugumya kurongora igihugu c'u Burundi, kuko abona ko mu gihe agifise ibihangange bihambaye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi bishobora kuzamugora kugumya kurongora igihugu c'u Burundi. Ariko tugiye kwibanda ku makuru arabana n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arenguiyome Bunyoni apfunze. Wifuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro ducisha kuno mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, ico usabwa nta kindi pyonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ubwo amasezerano hagati ya Ndayishimiye na Bunyoni hari ico azovamwo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye mupfungwa Arenguiyome Bunyoni kwemera ibyo yagirizwa, agasaba ikigongwe kugira ngo arekurwe. General Arenguiyome Bunyoni aguma anana gushika ubu ngubu ntago yemera gusaba imbabazi canke ngo yemere ibyo ariko aragirizwa, kuko ariko arabona ko ariko arahendwa ku buryo bukomeye cane. Ariko abakurikirana hafi iyo dosiye babona ko uwo mupfungwa ariko arahendwa na burya ari we yashisemwo kuguma mu gihugu, kandi yari yaronse ingene ahungira muri Kongo akahunga atacamira, kuko yari amaze kubona umurwi w'abasirikare bamuherekeza kugeza ageze muri Kongo. Kandi muranabizi ko hari amakuru menshi avuga ko afise umurwi w'iterabwoba ubarizwa muri Kongo wari kuhita umwakira amaze akagumya kumera neza,
akabandanya politike yiwe ari hanze y'igihugu nk'uko n'abandi banyepolitike bari hanze y'igihugu babandanya ibikorwa bya politike, ariko yarabyanze kuko yabona ko General Arenguiyome Bunyoni naho yamukorera ibintu bibi bingana gute atari kugerekaho no kumufunga. Ariyo mpamvu General Arenguiyome Bunyoni yahisemo kuguma mu gihugu mu gihe byababaje abandi ba generali bakomeye cyane bari bahisemo kumuhungisha, cyane cyane General Silas Ntigurirwa bari bamukingiye ikibaba kuva mu ntango. Igihe imiduga yari imuherekeje igana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasubira inyuma mu ijoro ry'igenekerezo rya 20 rishira rya 21 Ndamukiza, basigaje iminota mike ngo bashike ku rubibi, General Arenguiyome Bunyoni niwe ubwiwe yatanze itegeko ryo guheba kuja muri ico gihugu. Amasoko y'itorokanirizo ry'amakuru yacu avuga ko iyo ngingo ya General Arenguiyome Bunyoni yababaje umugwi w'abafise ipeti rya generali na cane cane General Silas Ntigurirwa yari yabafashije guhuza izo mpande zibiri kuva imigenderanire hagati yiwe n'umukuru w'igihugu itanguye gutosekara cane. Muri kino gihe General Arenguiyome Bunyoni ari mu ibohero rikuru rya Ngozi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaramutumye intumwa zimubwira ko yokwandika ikete ryo kwemera ibyo yagirizwa akanasaba ikigongwe kugira ngo arekurwe. Bimwe mu byo yagirizwa bikaba ari guhungabanya umutekano w'igihugu kuko Evariste Ndayishimiye amwagiriza kugerageza kumutembagaza ku butegetsi, uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu, gutunga ibigwanisho arenze amategeko hamwe no gutyoza umukuru w'igihugu. Ubw'amasoko yacu uko umukenyuro utunganije nuko Arenguiyome Bunyoni amaze kwandika iryo kete bakarishikiriza umukuru w'igihugu, boca basigura ko uwo mupfungwa agwaye akajanwa kwa muganga akamarayo iminsi, mu nyuma ubutungane bukaca bufata ingingo y'uko arekurwa iby'imfatakibanza. Ico gihe ubutungane ngo bwoca bufata ingingo y'uko yoza aritaba ataha igihe cose bumukenereye. Amasoko yacu yatubwiye ko General Arenguiyome Bunyoni yabyanze, ntaco byari kuvamo kuko General Arenguiyome Bunyoni yabonaga ko ariko arahendwa cane na General Evariste Ndayishimiye ashaka kwigira umunyabwenge ku buryo bukomeye cane, akabona ko namara kwemera ibyo yagirizwa n'ubundi bazahita bamukatira imyaka myinshi cane ku buryo atazigera ava mu ibohero arimwo. Bamwe mu bakurikirana hafi politike y'u Burundi babona ko naho Arenguiyome Bunyoni yakwemera kwandika iryo kete ryo gusaba ikigongwe ataco rizomufasha, ahubwo ko rizoca rija mu byemeza ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atarira busema. Ku bw'abo basesenguzi, General Arenguiyome Bunyoni ntashobora kuva mu mvuto imbere y'uko amatora ya 2027 arangira, keretse habaye ikintu kidasanzwe. Umukenyuro w'ikete ryo gusaba ikigongwe nk'iryo General Arenguiyome Bunyoni ariko arasabwa kwandika uramaze gukoreshwa ku bagirizwa kugerageza guhirika ubutegetsi muri 2015 biciye ku bahuza harimwo abari barongoye amadini bamwe. Izo ntwazangabo mu gisirikare no mu gipolisi barandikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ikete ryo gusaba ikigongwe haraheze imyaka irenga 2. Ico gihe bizezwa ko bashobora guca barekurwa, ariko gushika ubu baracari mu ibohero rikuru rya Gitega. Clement Nkurunziza yagirijwe kwica abanyeshuri bo mu bwoko bw'abahutu mu mwaka w'1995 muri kaminuza y'u Burundi. Nawe nyine yoba yarandikiye umukuru w'igihugu ikete ngo gusaba ikigongwe. Gushika ubu aracari mu mvuto kuva afatwa kwa 22 Ntwarante 2018. Amakuru itorokanirizo ry'amakuru ryacu ryaronse nuko iryo kete rya Clement Nkurunziza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yoba yaciye ariha umurwi w'ukuri no kumwanisha abarundi severi urishira mu bindi byemezo ushaka kwegeranya. Ariho bamwe n'abandi bahera babona ko General Arenguiyome Bunyoni ibyo yakoze ari ukuri kuko yari ariko arahendwa bikomeye
na Generali Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru atandukanye tuba turiko turabatohoreza arabana na politike. Niba wipfuza kuzaja bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, ico usabwa nta kindi vyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.